niki kintu wakuye muri gospel kuvuta ngo kuririmba? Kuva ntangwe kuririmba naronse abantu naronse abagenzi. Aho abantu nditeze kuronka ibintu uko bavuga ngo Imana iguha ubuntu ukaguha abantu nabo bakaguha ibintu. Jewe sinigeze nkura ngaya kazi. Oya nubwo ibyo kwishuri vyanka wasanga ndiko ndagerageza muri ibi. Rero we wandonde akazi wewe wumva wo bufise. Nimba ari ivyo nize kwishuri. Nimba ari bindi. Jewe undonde twovugana. Ni wewe se wifuvye mugabo w'abapfakazi oya nta wakumenye yikeza maramara. Ya hero bakunzi ba Wagos TV mwiriwe cyangwa se mwaramutse ivanye naho umumwe wese aherereye. Ndibaza mucyumva ijwi mucyamuhita mumenya ni wa wundi umwe kumubumbe umwe kwisi yose umwe ndetse ngena ndabaha ibintu bisa neza cyane muca mumenya kuri mikoro ya mbere abari Didi Dakim deuxième mikoro nko mubibona ndi kumwe n'umusore mwiza cyane umubogare umuntu asa neza cyane ndanabashimira cyane ukuntu mutitaho mubana natwe uko buke ko bwije ndabibutsa kugira subscribe share comment kugira ngo turishije kubaha ibintu bisa neza cyane. Reka twakire umutumire wacu muri buno buryo anabidondore ababwiye ni cyakora. Welcome mu bwami bwa Wagos TV. Urakoze cyane kunyakira mu bwami bwa Wagos TV. Ndagiye cyane mu bwami uriho ndi mu bwami hajya hani mu bwami bwa Wagos TV dutanga umunezero wo mwisi wo mwijoro kironderera. Nagira no mwijuru muraudo so jero batangwa mwisi ariko je nabazaniye wo mwijuru so ku mazina ni Mr Shine Nish. Ndo muririmbyi wa gospel music. Ndakijijwe sengera muri Vivante y'Isororetse. Onsenga sanzwe no muririmbyi muri Eglise. Ariko kandi ndirimba no ku giti ciwanje. Ndafise channel ya YouTube ni Mr Shine Nish. Ukeneye kumenya vyinshi ucuja kuri izo mbuga Facebook, TikTok, Instagram hose wandika Mr Shine Nish. Nibaza ko birakwiye ndacara umusore sindazana umugore. Mr Shine merci beaucoup. Mr Shine urimva gute kuba wicaranye natwebwe? Biba ari ibintu vyiteka biba bisa neza nubwo nkamayije kure kumusana gakora ariko ndabivuze buke ntibavyumvise. Oya nibaza ko batavyumvise nabivuze buke. Abamaze kuvyumva abavyumvikanye vyaheze abaze kuvyumva. Ni sawa gose ariko muraberewe vraiment. Thank you. Musani Imana. Thank you. Marianga mugerageje kuri abagashine. Kuko menya abarimbyo ba gospel muri yemera cyane abantu mwambara amafaranga menshi. Kristo yarabikoze. Jewe nubwo nayambarira igihumbi kimwe canke ibihumbi bibiri mba numva mberewe rero ayo nambariye nyene nayo nyene. Okay, merci beaucoup Mr Shine urahawe kaze kandi mu bwami bwa Wagos TV mwisanzure mufate nkaho ari wanyu. Ndetse tugiye kuyaga muri bimwe mu bikorwa bya wagiye ukora bigiye bitandukanye twagiye tubona bija out. Namo twashoboye kugira ngo dushobore kwicarana dushobore kuyaga ibintu bikagenda neza cyane. Hama ngira ko tugenda n'icyatumye tuba turi hano. Mr Shine watanguye kuririmba gospel ryari? Natanga kuririmba umbajije natanga kuririmba gospel rya cumenga hari ibindi bintu natanguye kuririmba ariko nakuriye muri Eglise kuva navutse nsanga papa na mama bakijijwe. Sanze papa na mama bakijijwe nkurira muri Sunday school ndaduga ndaja muri chorale bita groupe de louange. Ndakurirayo so nakuze nsanga ndirimba gospel yo nta yindi ndirimbo nzi nta zindi ndirimbo naririmbye uretse ko gusa nyene hari ubuguruguru bufata umuntu nyene naraguye ndagwa ndaba umubaya nyene ndaja mu bindi nk'abandi bose bakora ivyo abandi bose bakora badakijijwe muga mu nyuma ndagaruka ndasubira ndatahura waho ndakwiriye kugendera muri no nzira kubera ko papa na mama bari bakijijwe mugabo nticambugije ko ngenda nk'abanyavyaha nk'abandi banyavyaha bose. So ariko narahuye na Kristo arasubira aranyubaka arantunganya neza nisanga ndasubiye kugaruka mu ngoro y'Imana. Rero
gusa natanguye kwinjira muri studio 2019 nkorana na Costa Cox muririmbyi wa gospel music benshi baramuzi dukora indirimbo bita Malova aranconnecta na Clovis Pro novuga ko ari we yatanguye kumbwira Petit urashobora kuba uririmba aranyizera anshira muri studio 2020 ndasohora indirimbo bita Amateka ndasohora indirimbo bita Ndisawa ndasohora indirimbo bita Sinzovunika ipostinze mbere kuri account ya studio Agap Records ayikeneye baza kuyiraba ndasohora nyinshi cyane nyene muri Agap Records baramfata nk'umwana wabo navuga ko ari ivyo rero kuvuga umwaka natanguye kuririmbira ngo ntawonzi kuko je mama yambwiye ko nkiri n'uruya nibaza ko nkiri n'urubebe mu nda yaguma yumva nyene yarabona tu Rwanda ruzoshobora kuzoruririmbye nyene Okay, merci beaucoup. Umwana tuvugana ufise ibikorwa bingana gute? Mfise indirimbo zitanu ziri kuri channel yanje ya YouTube, zine ziri kuri channel yanje ya YouTube, niyo yindi imwe iri kuri Agap Records. Ego. Itarashobora kumenyekana. Cyangwa se yarasohotse yitwa Sinzovunika. Yitwa Sinzovunika iri kuri channel ya studio. Mbwi iziri kuri channel yanje n'Amateka ni Ndisawa ni Rambana na Muriwe. Okay, merci beaucoup. Shani ndashaka uduhe akapera y'indirimbo imwe womaze kuririmba. Muzomaze kuririmba ni nyinshi kandi zose ndazikunda ariko ni wewe se wifuvye mugabo w'abapfakazi oya ntawakumenye yigeza maramara uturabira kure aho tutabona utwongera inkomezi aho tuzibuze ukanatembesha ubuzima aho tububuze uri byose nahose uri kwije kubwande yo kumugira nyine na jewe ndatuje ni hatari. Merci beaucoup. Ariko shani tugako kuri yo song nyene yo ndirimbo shasha. Yo ndirimbo wimviye gute kwandika indirimbo ndi muriwe ni muriwe cyane muriwe. Yo titre yaje gute muri wewe? Watanguye kwandika indirimbo zibawe ryari? Yo natanguye kwandika indirimbo kera. Kwandika indirimbo kera. Nkiri umwana mutoyi ntaranamenya kwandika. I remember. Cyari gihe sinari bwashoboye kwandika nandikirwa nabwiye umubrada ndamubwira anyandikire indirimbo ndanamwibuka itwa Shatawale niwe yatanguye kunyandikira n'ikaramu ndibukico yandikishije ikaramu itukura indirimbo yandikiye ni birefu rero iyo ndirimbo ayinyandikira umva namye mfise amaide yo kumva no yandika ndumupeti mutoyi hama ndatangura ndandika mfise indirimbo nyinshi maze kwandika wanashaka muzo maze kwandika nta ndirimbo nimwe ndasohora muzo nanditse guhera kera iyi ndirimbo muri we kugira ndayikore twagiye muri studio nagiye muri studio njane no mu brother wanje nababwiye Costa Cox turajana dushika muri studio tugiye gukora indirimbo zibiri indirimbo imwe ni Costa nyene yayimpaye ariko ntirasohoka niwe yayimpaye n'umwanditsi mwiza turayikorera beat turakora na beat y'indirimbo twari tugiye gukora mugabe iyo beat yindi twakoze numva wapi ndiko ndagenda kuri studio numva nabuze uburyo amafaranga byose byabuze ibiki donc ndahangayika ndiko ndabona none ibintu nibiki ngiye muri studio ego narishe studio ni vyiza nakoze buri kimwe amahera kugira ndayaronke ndabibabwiye mwotangara mwo natwenga mukuma muganda vuga je ndakene gukora indirimbo ndagenda ndayiriha muri studio turajana Costa mugabo rero umusi ngenda kuri codinga ndiko ndamanuka ngeze ngaha kuri Puff ngomba ce ninjira kuri studio nakoreyemwo kwera nakoreye kwa GS on beat muri TGM ndashika ngeze kuri Puff numva ndiko nabuze vyose cyasanga vya bintu byose ndiko ndarondera nkeneye vyibereye mu mugabo bita Yesu Kristo ndavugerega nubwo naburaniwe ariko byose biri muri we
byose biri muri Kristo ne gute bihomba nibihomba mbere cyane ndaronka n'igicapo ca video meme 0 francs ndapanga video ndarondera umudirector ndi 0 francs umva 0 francs atana 10 mfise cyane ndarondera umudirector turavugana atamahera mfise mugasanga byose biri muri we rero cyane ndonka ko gakora kavuga ngo ivyanje byose biri muri wewe ivyanje byose biri muri wewe ndindangera muri studio cyanda tori karamu kwa narimwe ndakandika mugabo ndiko ndagenda nguma numva ntaco namuburanye ntaco namukenanye ivyanje byose biri muri we ivyanje byose biri muri we cyanda shika muri studio cyanda recording aho kana ndaka recordinze cyanda mbwa okay turashobora gukora ego cyanda tora urupapuro n'ikaramu numva mkemurira mera n'umwana mwiza turamana ampa majambo producer yamenye ko ndiko ndavyiyumvira ngaho ndiko ndavyandikira ngaho ndabimubwiye yaratangaye indirimbo ikizimeze kujya nuko vyagenze kugira ndonke inspiration ya muri we. Okay, merci beaucoup. Umusi shooting ya ndirimbo vyari bimeze gute vyagenze gute? Vyari bimeze neza cyane. Uretse ko gusa vyarakugoye. Uretse ko gusa satani nyene. Shetani n'umwana mubi. Ariko yaratsinzwe nyene yaratsinzwe yaranesheje ariko ntazi ko yanesheje. Vraiment vyarangoye cyane harabaye guhemukirwa kuri bamwe harabaye ibintu bitagenze neza nyene kuri terrain uko narinda vyiteze siko vyage urazi bro ko uri kura shooting ukabona umuntu mwazananya ariko aragufasha ikindi kimugabo akakubwira iyi nyimbo iyi haitafika fasi indirimbo mpeta ariko ayikora nabi kinibiki ntariko arabimbwira mugari kabwira abantu umuntu turanajana bro turanashika hari shooting iheze aranambwira ko yavuze déplacement ndamurihira bro kai nzi ibintu byose yagira avuga baje baranabimbarira umuntu yarafise inoti yagendanye inoti sino muvuga yo nyica aramparira bro arankorera ibintu paka niriye akimashimwe ko byagenze neza to ariko byagenze neza muri rusange umaze kumva ariko aravuga amajambo wowe muri wowe wavyakiriye gute vyagenze gute nasha ndonka ingufu zo gukora nasha ndonka vibe yo gukora kuko indirimbo gira ndayikore hari haize imyaka 4 nategerezwa kurondera ikintu nza gukora kiza kungarukana rero je yo numvise navuze wow aratanguye gukora publicité yavuze ko nakoze video y'uburofu atari nziza mugabo vyarangiye imana yisize biragenda n'umu director arambwira Jesse ntawe uri ngene niyo video imeze uko bro twarakoze abantu bose baranshimira bavuga wakoze video nziza wakoze indirimbo nziza indirimbo iryoshe egome ntavyama vyerangode ariko uko vyagenze ko sindabishimira imana imana mwijuru yaramfashije vraiment uko nari ndavyiteze sinako nabibonye bro ako ndashima uko vyagenze. Okay, merci beaucoup Mr Shani. Gospel wasanze imeze iki? Gospel isabiki niki kintu wakuye muri gospel kuvuta ngo kuririmba? Kuva ntangwe kuririmba naronse abantu naronse abagenzi aho abantu nditeze kuronka ibintu uko bavuga ngo imana iguha ubuntu ukaguha abantu nabo bakaguha ibintu so nditeze rero kwakira ibintu bivuye muri abo bantu naronse. Gospel yarampaye abantu kandi yarampaye igikundiro yaratumye wowe umenya bro no musi nicaye mu bwami bwa Wagos TV kubera gospel kubera ko imana ya nyene yabikoze neza nyene iratuma ubona karirimba kandi uravuga bro pete hatari sana. Okay, merci beaucoup. Gerageje kuraba abandi ba artiste b'abarundi niki kintu bigira ko cyangwa se hari ikintu wo bubasumbya cyangwa se niki kintu uwo bagaya ko bano ba artiste bandi? Isanze ndabakunda babikora neza cyane gose nabana beza wamajije ico nkunda kuri bo ndakunda gute bakora uko bakora ndabishimira imana ariko kuri bamwe babikora neza hari nabandi je natangaye ari mu brother wanje yakoze indirimbo mbona ifise 84 reviews mu minsi 12 ndavuga mu minsi na famille yiwe nubwo barayipartage abantu 80 ndafise WhatsApp yiwe sinigeze mbona stati yiwe none nkono ca ndamushimira gute bisanze ariho n'abantu bariko barabikora batazi ibyo barimo nimba imana araduhaye ingabirano ikaduha ingabire impano yo kuririmba turakwiriye gushigikira ino mpano yacu tukabaseriye n'ibintu turimo je ndababara imagine nk'ubu mbonye indirimbo imaze 12 jours
12 jours imaze imisi 12 mugabo ifise views 82 muri 12 jours bro. Tuvuge ko abantu batayibonye ahubwo ntibigeze bayimenya ko sinigeze mbona kuri stati we yayishizeko. Yarashize kuri YouTube cyarahora Imana izo nkemu yerazo cha abwira abantu b'Igitega abwire Yohani indirimbo yasohotse nkemu yerazo cha abwira ati andika naka kuri YouTube bro. Uri sure Bibiliya ivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. We wasohoye indirimbo uciye wicara oya tugerageze basha bari ba gospel nimba turiko turababanebwe kuri zino mbuga. Tugerageze ikindi naco wambagisha ndabagayako tugiranira urukundo maze kubivuga kenshi tugiranira urukundo mu barinzi ba gospel harabuze urukundo harabuze urukundo runini cyane. Ejo nari ndi kumwe n'umuntu avuga ko batumiye mu artiste wo ngaha mu gihugu ashika even miheze bugaye murinzi wa gospel none yaragiye gushigikira mugenzi we mugaca ashika even mabazinzi vyuma bro. Turabuze urukundo tugiranira urukundo urashaka kurungikira link umuntu agaca kubwira bro ndaza kwiraba niyo naheze ivyo ndimwo ukarindira ica kubwira mu nyuma ati indirimbo imeze uko kosora ibi ni bakuru bacu batwiteho twebwe batoyi natwebwe batoyi dushigikirane. Shira indirimbo yanje kuri story no kwishira kuri story bigutwara iki bro no ucumbwira urumva wakoze indirimbo ifise quality itari nziza turabe indirimbo we wahereyeko indirimbo ya mbere turabe wahereyeko ahuri sio wahereye ashigikira nanje ahandi ninagera uyu wawe nanje tuze dushigikirane twese urukundo rurabuze muri gospel uko no kurinda kubwiye uko no kurinda kubwiye turabuze urukundo muri gospel hamwe twogira urukundo nukuri none wombwira gute urusiri ko bajya abantu bamaze kuraba indirimbo yanje canke barabiza abandi ko bavuga ko mu Burundi abakizwa ari benshi cyane gusomya abadakijijwe genda uraba indirimbo y'umuntu araho navuze kuri YouTube amamiliyoni y'ama views Shine arasohoka akaririmbo mu misi 2 gafise 100 views bro twikubitagasha ariko yo anje ntiyarifise 100 views warayiravye narahiravye arakoze kunshigikira kandi tubandanye rero narabonye aba artiste bapostinze link yanje mane bahezagira abatayipostinze nabo bro muri ndiri yiki muneri negerega tubivamwe kubera ko twabonye mutariko muradushigikira yego ngo mudufashe ngiye kuri Wagos TV yampaye urubuga kugira ndabivuge umunyoso azoraba kino kiganiro bro genda wandike Mr Shine Nishi ukore subscribe ukore partage commentaire yawe ukomante uvuge ati bro wakoze nabi hindura iki amanda gihindure ndabaho ibintu vyiza cyane courage bandanya mushigikire kubera ko wewe niyo wapostinga ari umuntu vyanka kamfasha kubera kataramenya hamwe yomenya usanga ukoze igikorwa ciza ukabura amaheruma ugasanga hari umuntu yabonye stati yawe agusabye nimero yanje aramaya amahera gukora iyindi video vyarambaye ko umuntu arambwira hari umuntu ari karansaba nimero ndamubwira watebeje kuyimuha ahubwo yimuhe umuhane n'iyindi yose atazi aragira ndayimuha bro nzambona umuntu ambwiye ati ndakuriye studio arandiye studio ndafise iyindi ndirimbo ndiko ndakora yarishwe n'umuntu kubera yabonye stati kuindi yabonye stati kundi umuntu atarije na postinze abagenzi bawe sibo bagenzi biwanje biranga ko bishika kure kubera iki ari jewe ndi jenyine muga turi kumwe twese birashoboka yeah. Okay, merci beaucoup. Mr Shine ndakubaze kino kibazo. Muri uno mwanya Mr Shine afise umuntu ama sponsor canke arifasha kurande guyo. Mr Shine muri uno mwanya arifasha. Mugabo mvuze ngo ndifasha tumenga ndabikora ndi jenyine mu gihe video. Ari abantu bafashije benshi. Okay, basi ni wasohora uburyo wenyene cyangwa se arafise. Ubisanzwe ni wazana iciyumviro hama gaterereza. Abamuterera babikunze bakamuterera ni sawa batamutereye nta kundi mugabo Shine afise abantu donc muga nta bantu afise nyene bahatari bamushiramwe ni baba petit twakurana abakenzi banje avuga tora 2 tora 5 tora ngaye mu gukora video ego mugabo ni jewe Okay, merci beaucoup Mr Shine. Gospel isiguye iki kuri wewe? Gospel no buzima bwanje bro niho munezero wanje kumva ndiko ndavuga Yesu ibaze kuvuga umugabo w'abagabo kuvuga intare banumva none abivuga mpagaze nkaguruka nkasimba nkavuga ati kuvugira ahubwo urazi kuvuga iyo ushigikiye equipe idakomeye wa muri mumarira wa muri kuratsindwa uvuga yo ndakubiswe yo ndatsinzwe none iyi timu kubera iki batohindura umukoca kubera iki batohindura muga Yesu
kumuvuga ubu nyene wumva uri proud nawe kuko ntazigera ahemuka ntazigera atsindwa yama yaranesheje azokwama yaratsinze ibaze je rero ndi muri equipe itaneshwa bro yeah okay ndi proud na yeah merci beaucoup Mr Shine ariko ngira ko dokwaza kandi kabazo kameze kuno Mr Shine jewe naraginda tuhoza cyane gose ndumva ko abarimvyi beshi barimba gospel hariho abandika bashobora kwandika indirimbo ariko babanyoye bia ba gospel ya canke bavuye mu bindi bintu jewe ntazi Mr Shine uko kantu kavuze ko iki nta commentaire woshira kuri aho kantu uvuze iki nta commentaire no bivuga ko ariko abantu dufise iswing zitandukanye ya harimo nashaka kuvuga ati je mu kwandika ndashobora kuba ninwere icayi ugasanga aronse icayi imisosa caronka inspiration akandika mugabo nimba abamanza kunwa amabia sinzi abo ndabona ntabonzi rero nimba umaze kubabona sinzi nta commentaire no bivuga ko birebire yego wowe uri ku ruhande rwawe apare yiwawe je nakubwiye je ndashaka no kuba njyamye nkaronka inspiration kumva nijyamiye gusa ukaza wumva mwijoro navyutse nariko aha no rupapuro ngaca ntangura kwandika je nuko biza je nta bintu banza kunwa canke ngo ngirene oya canke ugasanga hariho nk'umuntu avuze nk'ikintu nk'ubu ndasindirimbo ndiko ndandika iyo ndirimbo nayanditse bivanye n'ijambo umuntu yaravutse uwo muntu twariko turayaga ambwira ibintu bijanye bro iyo telefone yawe ni y'uburofa agafone katari keza cyane iyi telefone yawe man ntiyatahura ko ifitiye agaciro jewe cyane hahura ko ikintu c'agaciro kibi c'agaciro bivanye no ugifise cyasanga nanje ndo w'agaciro bivanye no umfise no Shani merci beaucoup ariko ndashaka kumenya Mr Shani ko ugerageje kuraba mbona umenga usa n'umuntu wowe ufise n'impano yo gukina filme cyane kuko ngerageje kuraba amajambo uvuga ndabona ko umenga si gospel gusa ushoboye ndabona ko umenga hari n'ibindi bintu byinyegeje muri wewe ariko utarashobora gushira hanze dushobore kubona twese isi yose bimenye uwe ico kintu bivuze ko iki Gashine uraziko hari abantu bamaze kumbwira ko nshoboye gukina film ari narigeze kwipima iyo film imwe nakinyemwo iyo film bayita gute bayita karande nakinyemwo bro gusa abantu baca barambwira bro ukina neza mugabo navyo novuga mugabo narigeze kuba nkina film nyene kandi nubu ababosi bakinisha bakina ama film je muze mumbwire kweje nobikina mugume ngano bamvanze hajya no bamvanze ibintu canke ni sawa cyose ni industry no kwigisha no kwigisha ni kugerageza kurondeza hose kandi ushobore kugira hane gutera imbere Mr Shine apari ya gospel nikiye kindi kintu ukora nkora byinshi nkora byinshi mugabo akazi kose jewe mpano gakora bro mugapokolo mama ntakazi mfise ko ndi muhira aba boss murabe mu makazi sindigishomeri oya sindigishomeri ari agakora stora turimba kera kavuga nituri bishomeri turafise imirimo nituri turafise imirimo je ndavugira Kristo none n'ubu sinagiye ukazi kuri wa Ghost TV ndiko ndavugira Kristo ndi umukozi wa Yesu Mr Shine waravuze ko Paul Mama akazi ufise niyo ndakubaje ati Mr Shine basi nakakazi ushobora gukora ko ari umuntu ashobora kutubona kuri wa Ghost TV akavuga ati bana uwo muntu ndose nimero yiwe je ndafise akazi bivanye n'akazi yavuze ashoboye gukora ndashoboye kumuha akazi nakaye kazi ushobora gukora canke wifuza gusanya n'umuntu yo gufasha kugira ngo ubandanye gospel gusa icambere maratahuye ko kuririmba arakazi kuririmba arakazi mugabo kwishuri nize conducteur de travaux nivyo nize mugabo sinabikoreyemo cyane ariko narabikoreyemo akanya gatoyi no kuri Facebook barabona postinze nagiye system muri location mugabo sinabibandanje bivanye no kubuzi ari hatari
mugabo nk'umuntu yo akandi kazi akariko kose jewe sinigeze nkura ngaya kazi oya nubwo ibyo kwishuri vyanka wasanga ndiko ndagerageza muri ibi rero we wandonde akazi wewe wumva wo mufisi nimba ari ivyo nize kwishuri nimba ari bindi jewe undondeye twovugana nkakora kuko none jewe ubona akazi ko mbere arakaye nimba ushiramo amafaranga muri bino bintu dukora ushiramo amafaranga dukora akazi yego. Okay, Mr. Shine, merci beaucoup. Ni kihe kindi gikorwa wimirije ubu vuba cyane? Nagomba mvuge ngo muri iyo ndwi dutangura ngaho ryataye ariko ndafite ikorwa gishasha, ndafite tournage ya video nibaza ko uno mwaka udashobora guhera n'abagonza akantu n'abahaye akantu nasubiriye kubwira Kristo ati yes erega ndahari tiba abantu wama nabakoreye. Yeah. Okay, merci beaucoup. Ushatse kuvuga ko vuba cyane abakunzi ba Wagos TV ndetse n'abakunzi bakurikirana Mr. Shine vuba cyane ushobora kuba ikindi gikorwa kandi kimeze neza. Ego mwitege igikorwa kabisa. Umwanya n'umwanya kirabagwamo. Murabimenyeshwa ku mbuga za Mr. Shine nishi. Yeah. Okay, merci beaucoup. Ngiye ko ndakubaza ndashaka kumenya ninde muntu yashoboye gukorera ijya video muri we yakozwe na Lizby director. Yundi namushimira cyane Lizby n'umwana mwita. Lizby aho uri ubawe urabizi ko twakoranye neza nubwo nakugoye gato twakoranye neza ibani gwezagire kandi igikorwa cya kabiri niwe ari karagikora niwe ari karapanga script ingene tuzokora niwe ashaka kuzoyishutinga kandi bro urabizi ko ndagukunda ndabikubwira kenshi wabikoze neza barambwiye Lizby ubawe cyane na GS on beat wabikoze neza cyane niwe yankoreye audio imani gwe ibahezagire cyane muri abaji banje bro. Okay, Mr. Shine, merci beaucoup. Akajambo kamwe kanyuma dusoze kiganiro bwira abakunzi ba Wagos TV naka. Icambere ndagushimiye Dakem. Ndagushimiye kuba wiyumviriye kuntumira. Shimire n'abakunzi ba Wagos TV. Dukunde bino bikorwa dushikikirane. Wowe uri ku kazi bro. Uri ku kazi. Kurabi ikiganiro ciwe uzobuhejeje gutuma bamuhemba. Gukora partage ikiganiro ibaze vraiment kirabe ujije ukiraba partage izi message dutanga erega mutadufashe zoshika hehe mudufashe aguhaye link apana gucumubya ngibi bintu ngo hari umuntu nigeze kununkira link ngo bro ngo je ngibi bintu ngo ndungikiye mta uje na mwanya wavyo ndonka ushobora kuba wabuze umwanya wo kuyiraba basi kugira partage kuri status gusa ni ibintu bitoye akurungikiye link yirabe n'urufasoni umubwira ico gukosora hama bishishikara ugenda neza hama Shine nawo muterera iciyumviro mugende mukurikirana ibikorwa vyiwe vya Mr. Shine nishi murabe ingena akora ivyo commentaire yawe uvuga ati Shine kosora kino kintu canke Shine gira iki kintu canke Shine mpari mikashi yawe byose biba bikenewe bana mwaraheza giye gose ego ariko mwakoze kuntumira aba boss ba Wagos TV mani bahezagire kwa muri ko murashaka gukuza impano zacu bro mani bagirire neza ndagwaye kuzobona umunsi umwe nicaye ahantu hanini cyane naciye mu kintu kindugana ndiko ndakora ikiganiro ndiko system mani bahezagire hose. Okay, merci beaucoup Mr. Shine, nawe tugushimire cyane. Urakoze. Nizere ko nundi munsi ntitwagukenera uzotwita mu bwami bwa Wagos TV. Ndahari cyane ndahari gose. Okay, merci beaucoup. Nshimira na buri umwe wese yadukurikiranye kuva tugitangura ikiganiro gushika tugisozere. Ndabibuza yuko nimwe ba boss dufise nta kintu na kimwe twoshobora gukora tutari kumwe namwe. Ndabibutse gukora subscribe kuri Wagos TV no kuri Mr. Shine Elisha kugira ngo dushishikare guteza ivyo iwacu mu Burundi. Ndabanashimira cyane gose kuno mutwitaho mubana natwe umwana kuundi. Nongera ndabashimira mwari kumwe na Didi Dakim nuko mubibona twari kumwe na Mr. Shine. Nuko ndabashimiye cyane mu musanze mubizi inyuma ya kamera bari Crema Pro. Reka renda bashimire cyane nizere ko vuba cyane tuzosubira mbazaniye umutumire adasanzwe umutumire wundi ndetse kandi muzishima cyane nuko ndabashimire cyane mwarahizagiwe. Bye bye.